Abo ni bamwe mu rwaruka rw'Abanyarwanda rwahora kugwana mu migwi yitwaje ibigwanisho muri Kongo, muri yo hakabamo umugwi w'interabwoba nabo bafatikanije. Iyo migwi ikaba isanzwe yagirizwa kuba yarakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Abo bahoze ari abagwanyi atanumwe arenze imyaka 25 y'amavuko, bemeza ko abasirikare b'u Burundi bifatanya n'aba FDLR mu kugwanya M23 mu ntumbero yo gutegura kuzotera u Rwanda bamaze gutsinda uwo muhari. Ufataga Muruti akayifata, FARDC nijagira biduha, twaje no ku rugamba ikatubwira yuko tuzatera u Rwanda. Twarangiza tukaja ku rugamba tugasangayo FARDC, FDLR n'abari Abarundi. Kubera twese iyo tugiye ku rugamba twese baraducangaga, FARDC, Wazalendo, FDLR, twese baraducangaga, twese tukagwanira hamwe. Abategetsi b'u Burundi ku ruhande rwabo babandanya kwamirira kure ko bakorana n'umugwi FDLR ufise umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Eka n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ntukekeranya mu kuvuga ko u Rwanda rubesha u Burundi budakorana n'iyo migwi, biciye mu majambo yashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Reverien Ndikuriyo haraheze indwi zibiri. None u Rwanda ari bya Kongo rubijamo gute? Kaje niko dabaza. Kongo n'u Burundi bifite imigenderanire yo gufasha no mu bya gisirikare. None u Rwanda rubijamo gute? Mbe iyo migwi yabagiriza genocide kuva 1994 hari 30 abasoda b'u Rwanda baje muri Kongo kuyigwanya, nimba batayimaze birabasha. Ni nkako kajagari nyene bazoratera. Batera kajagari kiki. Nibamwe kuva 1994 nibamwe batera Kongo bica abantu bagira ane ngo reko gwanya imigwi. None imyaka 30 mbe uwo muntu gwanya imyaka 30 yo yatanguye afite imyaka ingahe? Ngo Abarundi bareko barakora n'imigwi. Bijya n'ibintu bitwaza, waruvuze ngo genocide, n'ibintu bitwaza kugira uguma wiriza, nta kwiriza. None imyaka 30, 1994, ni imyaka 30 yeze. Nitwa Nitanga Jerive, ngaba mfite imyaka 18, ngaba mfite imyaka 21. Ngaba narakoreraga mu cama c'Abazalendo Ikirimanyoka kwa General Mbokari. Nitwa Soldat Ishimwe Patrick, ngaba naraturutse mu cyama cya FDLR. Banyita Ajda Mugisha. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe amenyerewe mu kuvuga ibihushane, avuga ko uko u Rwanda rwagiriza u Burundi gukorana na FDLR ari gitutsi. Hajya ni nk'igitutsi yadututse kugira ngo wamakunga akunda mwumve. Evariste Ndayishimiye ari kumwe na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi baremanze ko biteguriye gufasha uwo wese yoza afise umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple rwandais commence quand même à se sentir libre. Aussi faire pression. Parce que je crois que les jeunes Rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Iruhande y'ayo majambo y'abategetsi b'u Burundi, umukuru w'igihugu Ndayishimiye yarahakanye ko abasirikare bafashwe impiri na M23 atari Abarundi. Mu ndwi iheze n'imiburiburi abasirikare baharugwa mu ijana barasize ubuzima mu ntambara zo muri Kivu y'uburaruko, abandi barafatwa n'abandi isinzi bakomerekeye muri iyo ngwano. Umuvugizi wa gisirikare General de Brigade Gaspard Baratuza asanzwe azwi gukoresha imvugo zo gushinyaguriza imiryango ibura ababo muri izo ntambara, yarahakanye ko igisirikare c'u Burundi gikoreshwa nk'abacangero. Aho ni mu gihe hamaze iminsi hacanacana ko amasanamu yerekana ibiziga vy'abasirikare b'Abarundi baguye muri izo ntambara.